ndatwenga yaramariye ibyaha byanje umwami farikanije ibinyabugingo kumutasira umwami wanje umwami Yesu ndarimbutsa mu birimba byawe ewe mana nyir'ingabo zagiye ku ntebe hosana mwana wa dawidi ingoma yawe ihangane iriho bidashira urudigina urudatwenga yaramariye ibyaha byanje uwo mwami farikanije n'ibinyabugingo kumutasira umwami wanje umwami Yesu wow womengo ni indirimbo imaze imyaka ijana izwi ikundwa kuko ni indirimbo itarambira ni indirimbo iryoshe cyane vraiment ndahejeje kumenya iyindi ngabirano ivuye muri Horizon twizere ko nawe uzogera aho tubona badudu n'ahandi bageze cyane gose niyo nzira turimwo kandi bigatwebwe mu ishengero wacu turafise icivuga kivuga ngo hamwe na Kristo dutuma biba kandi ngo buri mwaka mama mufise icivugo nk'ubu turi mu mwaka w'amakonquête rapide mugabo kandi ako kantu kavuga ngo hamwe na Kristo dutuma biba na kantu kaza kugushigikira mu bintu byose urimo kumva utonanirwa kandi kuzogarukira kure cyane iyo dutanguje ikintu twebwe mu mambere wose mu ishengero abazitiki ikintu kirakunda kubera ko sindi jenyene ndi kumwe na Kristo amen hageze rero ko gatangura kuba dur tuvuga ati hamwe na Kristo dutuma biba ego cyane nukuri turaryohe kubakira nizere ko ni jyambere ariko si jya nyuma kumbure murafise akajambo mwogenera abantu bose bariko baraturaba ariko reka tuhere kuri no mwigeme wacu mwakoze cyane kutwakira hano twanezererewe kano kanya turashimiye n'abandi bantu bose muriko muradukurikirana mwarahetsagiwe amen ego bo ndashimiye abantu bose bakurikirana ibikorwa byacu bakurikirana n'umwungere Apotre Hiraten cyangwa Apotre Jean Paul ndababwira ko tubakunda gose kandi mwahezagiwe ibisigaye murashobora kubandanya mwinovora ruririmbo barusangahe kuri YouTube murusanga kuri YouTube yanje yitwa Yannick Jibu agakwego gatoyi Yuta gisigura Jibu nyene hanyuma wanditse ko ucurubona ibisigaye iyi ndirimbo ntuyitambusha avuye iyi ndirimbo yitambu nezerewe wigina Imana kandi nagira ndababwiza kuri umuntu ashaka kurimba indirimbo arasaba cyane ibintu byinshi uwo mwanya arasaba ibintu ku Mana byinshi kuko ijambo ry'Imana mwiri zaburi kishijana ku 4 havuga ngo murenguke mu birimba byiwe mushima munezerewe muhimbaza Imana mu kuyandika rero jewe uwo murongo niwo cyane wamfashije bisigura biti nyimba nawe ushaka kuja gusaba ibintu Imana ntugende ufise amaganya canka amarira canka ikindi kintu yatanguza amashimwe burya birakunda Imana ibikumva kubera ko Imana yibera mu mashimwe y'abana bayo merci bwo kumwarahezagiwe no gukurikirana iyi BTV ego murakoze ariko kandi mutongeye nakanyuma ko kalala salama niko bavuga akandi kariko kose nyene umunota umwe akanyuma reka tubahe yindi twanditse iri kiri downloading mu minsi irashobora kubashikira yitwa nzovuga twagiye ahara uvuga ukamengo biraheze ariko ukarinda ijambo ryawe Mana urakomeye come on ahara ukora ukamengo urahesheje ariko ibikorwa byawe mwami byamara gahita hara
uteba ukamengo ntibisoshika wibukiza zera nk'abavuzi nkamwe kurundi nzovuga ugikura aho wasanze ibyo wambwiye nzovuga uko nakubonye nasanze urenze ibyo wambwiye nzovuga wakunda wankunze nabikwiye Yesai, murakoze cyane mwarahezagiwe, murakoze no guhezagira studio yacu ya BTV. Turaryohewe cyane, byari biryoshye antuka nta muntu yaturavye yoba atahezagiwe. Reka rero dushimira abantu bose bariko baradukwirikirana, tubaherekeze ku karirimbo kitwa ubu ndigina. Tugatura abantu bose bo muri Holy Center, twabonye witwa Gile gira yaheruka no kubaka ugwiwe ariko kandi hariho n'umuntu yitwa Lago ni Gloria canke avyibushe irabura ogogo aho nyene turamutahije turazi ko ari muri Holy Center mbega nta bishasha hariho igiteramo canke cimirije canke vyo bavyarabaye hari ibintu nabonye harimo na MTC ubye bimeze gute oya inyuma ya Bujani worship duheruka gukora yabaye abantu benshi barayikurikiranye ari wo musi nyene dufata ni live y'indirimbo turiko turitegura ikindi gikorane gikomeye cyane gose cyo guhimbaza reka kibe soon ego cyane tuberekeze rero n'akaririmbo kitwa ubu ndigina hama tuce tugaruka tubandanye n'ikiganiro cyacu ca Be Live Show singifisa nuhanzibira canke ibwirizwa rimbuza kwegera Imana icadutanya cakuweho igihumu